Seigneur, tu as fait de grandes choses pour o nous. mwami wakoze ibihambaye kuri twebwe muri Nous twebwe hano t'adorons, louons turagusenga turahimbaza la puissance de ta grâce. ububasha bw'ubuntu bwawe wewe L'ami fidèle de nos âmes. umukunzi umwizigwa w'ubugingo bwacu nuhabwe amashimwe Seigneur Jésus, o mwami yesu gloire à toi. o bwiza n'ubwawe wewe Seigneur wenyene Jésus. wewe wenyene mwami yesu Que tout ce qui respire en toi, ibihema byose gloire seul à Jésus. ndirimbe Oui. ngo ubwiza n'ubwa yesu wenyene yego yesu yesu wenyene C'est notre désir à tous et notre nico prière pour cet après-midi. twifuza twese kuri no muhingamo La terre desséchée a besoin nk'uko de la pluie. isi yumye ikeneye imvura niko natwe nk'ubwoko bw'Imana dukeneye imvura y'imigisha Que jusqu'à ndizera yuko gushika kuri ano masaha yamye aduhezagira yarabikoze na cyane cyane muri kino gitondo yaduhezagiye cyane turafise amashimwe kuri ivyo kubw'ivyo nubaraza kubikora kuno muhingamo sommes-nous tous venus dans cette foi. ndaga twese twaje twizeye Ne laissez aucun doute. ntihagire ugukekeranya dusiga mu mutima wacu ariko twizere tugire ibyizigiro bizima yuko Imana iza kuduha ibi hejuru y'ibyo turindiriye hejuru y'ibyo twiyumvira turagomba kumusenga nagomba kuri ibyo gusoma Psaume Zaburi cya na gatatu Devons-nous pour la lecture. David ici dit, turahaguruka kubwo le dire avec ses paroles. gusoma hano Zaburi ijana na gatatu Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est à moi loue son Saint. mutima wanje himbaza uhoraho namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ry'iwe ryera Mon âme loue l'Éternel et nous. mutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose niwe aharira ibigabitanye byawe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero akakwambika imbabazi no mu kugirirwa neza nk'igitsibo agahaza ubukambwe bwawe ibyiza agatuma usubira mu busore busha umeze nk'ubw'inuma turagomba twese gusenga hano umwami Imana yizigiwe twese kuri no muhingamo turagomba kukuzanira amashimwe no guhimbazwa no gusengwa kuko wamaze kumva mwami indirimbo ko imitima yacu ikeneye imvura ivuye hejuru imigisha ivuye kuri wowe kuko uhezagiye abahezagiwe mwami turagusenga turagusaba mwami ushobore kubandanya kurongora ubwoko bwawe urazi ibyo imitima yacu ikeneye urazi ibyo imitima yacu yifuza urazi ibyiyumviro byacu twese mwami ibyiyumviro byacu bitumbere kuri wowe maze tukuzanira amashimwe tuvuge nk'uko Dawidi yavuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho nibimbamwo byose nimushime izina ry'iwe ryera mu bugingo bwanje ntiwibagire ibyiza byose by'uhoraho yakugiriye yego wamaze kugaragaza ko wadukoreye byiza turagufitiye amashimwe kuri ibyo turagomba gusenga no gushimagiza izina ryawe uhezagire ubwoko bwawe bwose abaje n'abataje uhezagire kubw'izina ryawe na mwene data aza kuzana ijambo umugirire ubuntu mu kugira avuge no kumva natwe turagusabye ibyo mu izina ryera rya Yesu amen. Wizere gusa wizere gusa tout est possible au croix seul wizere gusa byose birashoboka wizere gusa wizere gusa byose birashoboka Tu es là, tout est possible. wizere gusa byose birashoboka kuko Yesu ni hari
Jésus est yesu là. ari hano, Jésus yesu ari hano, tout kandi byose est birashoboka possible. kuko yesu, Jésus umwami yesu ari hano. est là. Père céleste, Data wo mu ijuru, ensemble nous twese te hamwe demandons turagusavye ta bénédiction, imigisha yawe, ta parole ijambo ryawe et la conduite de ton n'uburongozi Saint-Esprit bwa mwemu wawe yera et ta présence, no kuba hano kwawe, ô Seigneur, wowe mwami notre Dieu, mana yacu, que ton nom izina soit ryawe sanctifié, ryubahwe, que ton règne ubwami vienne, bwawe nibuze, que ta volonté soit ibyo faite ugomba bikoreke ku isi comme elle est faite nk'uko au biri ciel. mu ijuru. Accorde-nous encore uduhe aujourd'hui kandi uno munsi notre pain quotidien umukate wacu wa buri munsi utugaburire avec ta parole. hamwe n'ijambo ryawe, Accorde-nous uduhe la manne cachée. manu yanyegejwe, wowe mwami, Nous te remercions turagushimiye kuko tu as fait de grandes wakoze choses. ibihambaye. Je te remercie Ndagushimiye pour les témoignages kubwo ibishinga ntahe que je viens d'entendre ibyo mpejeje kumva concernant ce que tu as fait. ku byerekeye ibyo wamaze gukora. Turakubwiye tuti urakoze, ndagushimiye, turacarindire kandi n'uno munsi Encore des grandes choses de ta part. ibihambaye bivuye kuri wewe. Turagushimiye ko T'accorder encore plus ushoboye gutanga au-delà de ce que nous byinshi pouvons hejuru y'ibyo penser et twokwiyumvira croire. n'ibyo twosaba n'ibyo Viens à notre twokwizera. secours. Uze udutabare, Fais maintenant, Seigneur, ubikore ubu mwami, que tu puisses, Seigneur, tourner le ushobore regard kuturabisha vers toi, sur toi, fixe le regard sur toi, mu qui suscite la foi et la rend parfaite. mu nyonga zawe, natwe tugutumbere, maze ukuraba wese ntazokwigera ateterwa. Uri umwizigigwa mbere n'igihe twe twoba tutarabizigigwa, wowe uguma uri umwizigigwa kuko ntushobora kwihakana wowe nyine ubwawe. Natwe ubwacu abana bawe ntushobora kutwihakana mwami. Uri papa, uri hejuru y'ibintu byose. Natwe turi abana bawe, turi abana b'Imana. Haleluya, ihashimwe hashigwe hejuru izina ryawe ryera mwami. Urabona ukomerewe mu buryo bw'umubiri, ingene n'umunyantege nke, nacitse intege, naheze, ariko Mana uri Imana y'ubushobozi. Ijambo ryawe n'ubu uracafise bw'abasha nyene. Ushobore mwami gushira mwemu wawe mu ijambo ryawe, utange ugusukwa kwa mwemu yera k'ububasha kuri twebwe twese. Tugushize mu biganza kino gikorane, tugishize munsi y'amaraso yawe, wewe mwagazi w'Imana. Kandi turagusavye uburongozi bwa mwemu wawe yera, urandure ico cose co gusamaza n'ibibazo byose n'ingorane n'ibyo tufata, ibyiyumviro byacu bwite n'ibyo kukwimvira. Ariko mwami wakire ibyo ufitiye uburenganzira. Turagushimiye ku bw'ibyo mu izina ryera rya Yesu, amen. Amen. Turicara. Kuno muhingamo kandi turagomba kwifuriza kaze bose mu buryo bw'abavukanye mu izina ry'umwami ry'igiciro. Rimwe na rimwe ndibaza ko bene data bateza kuza imbere, maze kubibwira mwene data Rusi, ndamubaza nti mbega uzoza imbere ryari wewe? Nanje nuvyifuje n'umutima wanje wose, maze umwami agakoresha bene data akabahagurutsa, akabakoresha mu buryo bw'inkomezi, kuko ku Mana byose birashoboka.
umwami yatanguye gutoranya 12 hama 70 hama benshi hama abandi benshi abo yahamagaye abo yahaye ububasha bwiwe abo yatumye n'uno munsi ni wa wundi yashobora mbere muri babandi indwi bagomba kugabura ibyo kurya yarashobora kuza akabambika inkomezi no kuvuga nka Stefano na Filipo yarabahezagiye cyane mbere ku buryo handitswe ngo dufise rero intahe nziza kubwo ibyo bishinga nta byabo bagabo babiri umwami akora ibyo agomba n'uwagomba igihe agomba gusa iyo tumwiyeguriye mu masengesho yanje maze kubivuga yuko mfise amashimwe kubw'ibishinga ntahe byose ibyo twakira iyo turengana ndanezerewe cyane igihe mwene data w'i Wolfsburg yambarira ati mwene data Frank ubwa kabiri tuje hano ariko igihe twaza ubwa mbere nta gihe gishitse twari hano umwami yarankoze ko yarankijije ingwara yari imaze imyaka 5 yari ikomeye cyane bukwi na bukwi yaciye ankiza buno nyene ndafite amashimwe ku bw'ivyo ndashimira umwami hariho intahe nziza cyane zuko imana ibyo yakoze Yesu Kristo ni wa wundi ejo uno munsi mbere ibihe bidashira hariho uburyo butandukanye imana ishobora gukoreramwo mbere rimwe na rimwe mu kurambika kw'ibiganza ahandi imana ishobora kurungika ijambo ryayo ngo idukize maze ikadukiza iyo twumva ijambo ryayo tukizera aho rero nta kigwa kiharije kiba gikenewe aho tuba dufise ubumwe n'imana tukakira ibyo yadusezeraniye uko byaba bimeze kose haba kurambika ibiganza ku bagwayi canke kubasiga amavuta hamwe no kubasiga amavuta canke iyo twaba twicaye twiyumviririza ijambo ry'Imana twizeye turashobora kugira umwimenyerezo w'ivyo dukeneye ivyo navyumvise mwene data Branham abivuga imana imisi yose yama ikora bihuye nuko twizeye nimba hari abantu ngaho muri bo bakaba bamaze kwibwira canke bagafata ingingo bati niba ndamika ko ibiganza bakansengera ndaca nkira aho rero ibyo bice biba neza nkuko kuko niko yizeye igishika cyama gishika bihuye nuko twizeye nimba hariho umuntu afise ibindi yizeye akavuga ati ndaza gukira bene data nibansiga amavuta aho rero twoshobora kugira ibindi bintu 100 nta na kimwe kizomera neza ni gusa iyo haza gukorwa igihuye n'ukwizera k'uwo muntu uko niko imana ikora ivyo bintu birafatanye biri ku rufatiro rw'ukwizera rw'umuntu nimba umuntu yizera nk'akarorero yuko mwene data niyasenga mu buhoro buhoro ataho nta bubasha burimo naje sinza gukira umuntu niyumvira uko hanyuma mwene data ahagasemerera yasenga aho rero ububasha buba buri ngaha ati ndaca nkira aho rero n'ijana kwijana nuko nimwaza mukavuga mu mutima wanje ngo mwene data yasenga buhoro buhoro aho nta bushobozi bw'Imana aho sinza gukira aho rero ntuza gukira niko bimeze dutegerezwa gufata ivyo tukaraba no mu misi ya Paulo aho byakoreka atagusemerera mbere abantu bizera ngo nitwafata igitambara yihanaguje icuya turakira mbega byarabacanka ntibyaba byaraba baca bakira Petero Yerusalemu
abantu bari bamaze kumva yuko imana yari imaze kumukoresha mu buryo bw'inkomezi, ntibibaza n'iby'amavuta cyangwa kubarambika kw'ibiganza cyangwa gusemerera cyangwa kubasengera buhoro buhoro. Oya, ikintu gusa bari bafise cyari kimwe: iyo uwo muntu yaza izuba ryaka, uwo mugabo agaca hajya, maze abantu bagwaye bakabashira ahantu, igitutu cya Pawulo kikabacako, baca bakira. Niko byari bimeze. Ninde agomba guhanura Imana? Ninde agomba guhagarara iruhande y'Imana akavuga ngo mwami kumbure wonyemerera nkakubwira ingene ukiza abantu? Oya, Imana yacu ikora mu buryo butandukanye. Nta muntu n'umwe azi ingene aza kubikora uno munsi, nta n'umwe. Ikintu gusa kimwe tuzi ni uko uno munsi aza gukora ibindi bihambaye. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen, amen. Maze kuvuga inshuro nyinshi urugendo rwanje rwo muri Afurika 12 ku kwezi kwa 12 niko rwampaye intambwe nshasha ikomeye. Gisobanura yuko urugendo rwari rwo rwose neza imyaka 20 yo mu bukozi mpuzamakungu, Imana yakoze ibintu bihambaye bikomeye cyane. Si uko gusa ibihumbi n'ibihumbi baje kumva ijambo ry'Imana, ariko kwari kwinjira gucengetera mu gutanga ukuri, inkomezi z'Imana yacu. Kubw'ibyo ndafite amashimwe. Murazi uko maze naho maze kuruha, ejo nzoba ndi Zurich, hirya y'ejo nzoba ndi ngaha kwa kabiri i Londres. Nabonye ntushobora guheba urwo rugendo ngo ndarukore. Hanyuma nahamagaye mwene data ndamubwira ku telefone, yambwira ati ntibishoboka, utegerezwa kuza. Ndamubwira nti ariko ko ntagishoboye. Arambwira ati ntuzoza n'amaguru, uzofata indege hanyuma uruhuke mu ndege. Niko bimeze ubu, nta n'ibyo kwireguza, utegerezwa guca ufata urugendo. Imana yacu nishimwe kubwo impera ko yarungitse ubwoko bwayo. Reka tugure uburyo tubugwiza. N'igihe cy'igiciro, n'igihe kibi, kandi n'igihe cyiza, igihe gikomeye cyane, igihe cy'umunezero. Murazi ibyo ngomba kuvuga? Ibintu byose biriko bigenda bibangabanganye, ariko igihambaye nuko bitavanganye. Ibintu ntibivanganye. Nihashimwe Imana yacu, nishimwe. Isingene ari byiza ko dushobora kwiyagura tugaterana imbere mu nyonga z'Imana. Bamwe bari hafi yanje, abo tukunze kuvugana, barambaza bati mbega mwene data Branham yarameze gute? Nkababwira ingene ibintu byinshi byari bimeze. Bakavuga bati byari bimeze gutyo? Ntego, ntiyari umugabo, yari afise ugutwenza. Sinoshobora kubishikira jewe, nta n'ibyo mfise, ariko yari afise byinshi, yaratwenza cyane. Ariko yari umuntu w'Imana anezerewe, kandi yari umuntu mwiza, yari umuhanuzi akaze. Yazana ijambo ataravye ibyaza gutakaza. Cyo kimwe ntiyari umuntu w'intambira kiza, yashobora kugenda ku ruhimbi ubwo ariko rwose akavuga ubutumwa bwiza. Nanje nabigize nkana, nimba ntarabivuga, ntaratangaza ijya sanamu aho yavuga n'ikoro ryiwe rizinguruye mu gishengero kinini cyane. Ariko ndababwira, banjanye aho mu isakristiya, bafata ya mpuzu ndende barayishyira mu biganza. Ndavuga nti nimurindire gato, nimundindire gato yije. Maze bamaze gusohoka, ndibwira nti ibi ntibishoboka, mbega nambara ino mpuzu y'abapatiri. Maze nca ndayizinga
ndayisubiza aho yari iri, ndarindira igihe cyiza aho bagomba kumpamagara ngo nze kuvuga, maze bampamagaye nsohoka nk'uko nari ninjiye atakanzu, maze ariko Imana yarahezagiye. Barambaza ati kubera iki utambaye ya kanzu? Ndababwira nti ntabwo yari nkwiye kandi ntari navuze ukuri. Nayifashe mu ntoki ndavuga nti ni nkwira, sinoshobora kuyambara, ariko byari iby'ukuri. Yego ntiyari nkwiye, sinashoboye kuyambara. Maze mwene data Branham we yari umuntu yoroheje, imbere n'inyuma yaravuga ati abantu bari hajya, reka ndababere umugisha. Pawulo yari umugisha ku Baroma kandi no mu Bagiriki, yari azi neza neza ibyo yategetswe kuvuga, maze igihe yari i Atene yari azi neza icyo yategetswe gutangaza. Yashobora kuvuga ati hano, ati aha nabonye igicaniro, hariho Imana itazwi. Aho rero yari afise ikigwa cyo mu biganza, aravuga ati iyo Mana itazwi jewe ndayizi, yahanyihishuriye. Iyo Mana niyo ntangaza, niyo ndabatangariza. Abantu bose baca bararaba. Ico kintu canditse mwibuye nico yishimikize, maze kica kiba ubutumwa bwiza. Murabona abakozi b'Imana barashobora kwitunganya mu bihe ibyo ari byo byose. Uhuye n'umuntu avuga ati umwami yarambariye, akagenda n'umutwe uneze nk'umuntu yikakisha, atazi n'Imana hiba n'ingene imeze n'ingene ituye. Umuntu Imana yabwiye aguma ari we muntu ataborewe, umuntu afise amaguru hano ku isi. Mbega muravye byizeye mwebwe mwese? Neza neza niko biri. Hariho abantu batangara ko mwene data Branham yaja guhiga, bakavuga bati ndashobora gutahura byose, ariko ko yaja guhiga, reka mureka aje guhiga. Mbe murashobora gutahura yuko Yohana Umubatizi yajya ibihori? Ibyo rero twese twoca tumerwa nabi mu mushishito. Ariko ngo yari yambaye urushato rw'ingamiya n'umukanda w'igishato. Yego acaseruka mu bwaragu. Abacokoranye bashobora kuvuga bati ha daba yangamiye, ariko abari batoranijwe n'Imana ntibarabye inyuma. Imitima yabo yari itunganije, Imana yari yabahamagaye. Ntibaravye ingene uwo muntu yasa n'ingene yaseruka inyuma. N'ubwo rushato yari, ubwo rushato rwamukingira izuba n'ubukonje, maze akigira mu nzira yiwe. Imana ikora ibintu mu buryo butangaje. Ifata abantu rimwe na rimwe ubwabo batazi ibyo bariko barakora, ariko bateza kubikora. Nubwo biruko umwami akabakoresha nk'uko yiteguye kubikora. Turagomba kwizera umwami ko hamwe natwe Imana izoshika ku ntumbero. Imana izoshika ku ntumbero. Yarungitse ijambo ryayo kuri ngo ridukize ingwara, ngo ridukosore, ngo ritugarukane, ruduhishure ukugomba kwiwe, maze muri no minsi avugane natwe. Hari imirongo ibiri nagomba gusoma mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham mu Congereza, n'ibyanditswe byinshi byera.
ingene umwami L'après-midi, nous avons aza kuturongora kuno muhingamo un service de baptême biblique et ce soir, nous turafise igikorwa c'umubatizo hanyuma n'ingaburo yera nk'uko bibiri ivuga abantu bose ibintu byose nk'uko bibiliya ibivuga nous qui depuis longtemps twebwe guhera kera entendu canke kenshi dukunze kumva ivyo bintu ceux qui sont pas qui kumbure kuri abo bashasha pas naturels. ni ibintu bidasanzwe nico gituma twishira mu kibanza Qui sont là pour la preuve c'aba bari hano ubwa mbere naturelle, donc ils ont pas des choses qui sont pas habituelles. Donc iyo batabimenyere bavuga bati oh ibyo bintu ni ibintu bisanzwe bameze neza mu kubana nabo ni ibintu byiza ariko hari ibintu tudashobora gukurikira ariko reka ndabivuze ubu ndabivuge nkana celui qui lit à la première page usoma de chant de l'église évangéliste mu rupapuro rwa mbere ku rupapuro rwa mbere ibyo Rutere yavuze ku bantu bemera kubatizwa iyo babibiza ingene babise ngo abasubiwemwo batisimu ingene yise abantu bemeye gusubira kubatizwa mbere yashobora kuvuga ati hariho abantu basubiramo ibatisimu Rutere yavuze ngo haravumwe abantu basubiramo ibatisimu niko byanditswe mu gitabo c'indirimbo c'ishengero ry'abavangelike ariko ni mwishirayo mu kibanza c'umugabo atakindi kintu yumvise kiretse ivyo kumbure mu gihe ca pasika ca pantekote cyari kuri noweli rimwe canke kabiri yoba yararirimbye mw'ico gitabo c'umuntu akomeye w'Imana maze agaca asoma ku rupapuro rwa mbere ati haravumwe umuntu asubiye kubatizwa ibyo bica binyengetera no mu magufa n'igihe wumva ukavuga uti oh basubiye umuntu asubiyemo kubatizwa ngo imitima y'abantu bamwe si ibyo Martin canke John Wesley canke William Proof canke Russell canke abo bagabo bose canke Ellen White canke abo bantu bose oya si ibyo bavuze hano hasobanurwa ko ari ugutahura ico Imana mu ijambo ryayo yatubwiye ikadutegeka amen kandi ivyo mu vyanditswe vyera nk'ukuri kwemejwe ivyo twarazwe ivyo ndabibabwiye mu gihe abantu b'Imana yaba bari hano bose no munsi bovuze neza runo rurimi rwa Bibiliya turiko turavuga mu gihe cabo yari intango mu misi yabo kwari gututuza ariko ntiyari impera yari intango ibintu bihambaye byagomba gushika mu bihe byabo hari ugutsindanishirizwa kubwo ukwizera bakabishira ku giterekwa kw'amatara maze Rutere hamwe n'abandi bagororozi yego nivyo baciye babona antikristo bava muri bijya bizu vyabo ariko Imana ntiyagumye ngaho iyo yari intambwe ya mbere uko niko byabandanije mu muco uja mu wundi mu kuri winjira mu kundi mbere kera hariho abagabo nka Zwingli yaserutse aravuga ati niwashira izahabu uyizane yose aca aratangaza ati umubatizo ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo umubatizo w'amazi i Geneve mu Kiespanyol
Tius nawe yaraserutse muri Espagne aratangaza aravuga ubutumwa ko Imana ari imwe nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Habaye iki? I Geneve niho yatakarije ubuzima bwiwe, abagororotsi bose bakoranye, kandi abagororotsi ntaco bavuze, bagumye bacecetse. Ariko rimwe igihe cyose hari ijwi ryumvikana gushikaho Yohani Huse bamwishe bamuturiye i Constance. Ariko harageze igihe aho atamuntu n'umwe yashobora guhagarika ico Imana mu mugambi wayo yari yafashe ku ingingo. Uko niko dufise amashimwe y'umwami. Turashima ko kubw'ubuntu bw'Imana twashoboye kubaho muri mu iterambere ry'imhemu, aho turashobora kuvuga tuti amina. Nimwibaze nimba mu buryo bw'umubiri iyo tuguma inyuma, maze ubu nkaba nkigendera ku ifarasi n'imikogote. Ariko abantu buvuga uno munsi ngo muntu w'Imana uri iki uno munsi, mbega ntubone iby'igihe turimwo? Boca baza kundondera bakashira kwibarabara, kuko bavuga ati umuntu yataye umutwe, ari mu kinjana caheze. Uno munsi tugendera mu modoka, uno munsi tugendera mu ndege, igihe kirihuta mu buryo bw'umubiri. Twese twakurikiye igihe. Twariyeguriye iterambere mu buryo bw'umubiri. Iyo nibajije ku bagenzi banje bo muri Union ya Soviete canke ab'iburasirazuba, iyo baje hano mu burengerazuba bakaca baraba iruhande yabo bakavuga bati ntitunarota ko tuzoronka ivyo bintu. Aha ni nk'uko muri mw'iparadizo hariya twe dufise ibyo dufise, hariho itandukaniro. Ndagomba kuvuga iki ngaho? Nagomba gufata ubwo burorero bwo mu isi kugira ngo nerekane ikintu kimwe mu buryo bufoboye. Hariho ibihugu byagumye inyuma mu iterambere, murambabarira, na cane cane mwebwe bakundwa bo muri Republika Demokratike ya Alemanya. Ariko ndabizi neza yuko igihe ku mugwa mukuru wa Republika ya Alemanya naciye muri Polonye. Ariko iyo myaka yose inyuma y'intambara y'isi ya kabiri, y'isi yose ya kabiri, ce haut système n'a pas réussi à construire le deuxième tronçon de l'autoroute. Les ponts sont construits pour deux voies. Ntibashoboye kubaka amabarabara yose, bubatse ibiraro gusa bibiri. Uno munsi ibarabara rimwe ryaheze, irindi ririko rimerwa ko ibiti. Iyi barabara ntibaryubatse iyo myaka yose, bubatse ibarabara rimwe gusa. Cyane nibaza ubwanye nti mbega itandukaniro ririhe hagati y'ibihugu bibiri by'Abadagi bigize ubwoko bumwe. Bamwe bakaguma inyuma mu burasirazuba, maze mu burengerazuba bagatera imbere, bakaba bafise amabarabara meza, umuntu akirukanga ku muvuduko muremure, akiruka. Ariko hariya siko bimeze. Ndagomba kuvuga iki kuri ivyo? Uburyo bw'imhemu niko bimeze. Abantu benshi bagumye inyuma, si ubwoko gusa. Ariko ubu ndababaza ikibazo, ninde yagumye inyuma? Babandi harimwo umukazo, ahantu umuntu adashobora kwidegemvya, aho bagumye inyuma. Ni mu nyemerere ndabizane mu buryo bw'imhemu, ahantu Imana bihuye n'ijambo ryayo ishobora kwidegemvya mu bwoko bwayo, igakora ivyo igomba. Aho niho abantu badasigara inyuma, niho batera imbere. Amen. Niho badatera inyuma, ariko batera baje imbere.
ibyo tubibone gutyo mu buryo bw'impwemu. Dieu le Seigneur Imana umwami yatanze ubwoko bwayo ko bugenda buja imbere, kandi twagiriwe ubuntu yo kubona iyo ntambwe yo mu buryo bw'impwemu mu bwami bw'Imana. Hamwe n'umwami wacu turashobora gutera intambwe tuja imbere. Nitwagomba kuvuga rero umubatizo w'amazi muri Bibiliya, nawe dukomeretsa mu kubivuga. Nubwo biri uko, reka tuvuge ukuri kw'ico cigwa. Hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, n'umubatizo umwe. Ndashobora kubibasomera mu cete c'Abaefeso igice ca 4, Abaefeso igice ca 4 guhera ku murongo wa 5. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et maintenant nous venons tout de suite. Hari umwami umwe n'ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. Reka rero tuje kuraba ingene umubatizo umeze hano mu byakozwe n'intumwa mu gice ca 2 umurongo wa 38. Umurongo wa 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Ku murongo wa 41 haranditswe ngo nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3, bari nk'ubugingo 3,000. Umubatizo n'umubatizo ukumija inzoya, nukumija amazi ku nzoya, ntaco bihuye n'Imana n'ijambo ryayo. Ibi iya turashobora tugomba kubitangaza irindi rimwe. Muri Mariko 16 umwami yatanze itegeko, harahiriwe ushobora kwizera ibyanditswe hano. Mariko 16 hano turasoma guhera ku murongo wa 15. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mwasomye hamwe nanje, uwizera akabatizwa azokizwa bihuye n'Abaroma 10. Ukwizera kuza kuvuye mu butumwa bwiza. Rero ubwa mbere harakwiye ko habaho ubutumwa bwiza buvugwe, maze ukwizera kuze kuvuye mu butumwa bwiza. Uko kwizera niko kurongora abantu mu kumvira bakemera kubatizwa. Abaroma igice ca 10 hano haranditswe, Abaroma 10 umurongo wa 8. Que dit-elle donc? Donc les Écritures, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. None ibyanditswe bivuga ngwiki, ngwijambo riri imbere yawe mu mutima wawe, kandi ni kubwo kwizera tuvuga ubutumwa bwiza. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, Yesu nk'umwami mu Kidage, Yesu nk'umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Haleluya, amen. Kuko ni mu kwizera, kuko umutima ariwo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuvuga ubutumwa bwiza ni gisabwa no kwizera kwa Bibiliya. Uwo mugabo
presque le plus de cantiques dans nos livres. uwo dufise indirimbo nyinshi cyane mu bitabo by'indirimbo turirimba mu gihe haba impinduka muri biri binjana yitwa Jean Paul Sur son lit de mort, il a ku gitanda ciwe fait une c'urupfu confession. yaratuye aravuga Je le regrette ati ndicujije d'avoir refusé de me laisser baptiser bibliquement. kuba narase kubatizwa nk'uko Bibiliya ivuga. Qui Umugabo élevé haut la sanctification, peut-être plus haut. yadugije cyane ukwezwa gusumba Wesley. Umugabo yashobora kuvuga Donné l'année mbere yavuze umwaka arandika mu ntahe ziwe que il était entièrement sanctifié. ko yari yejejwe neza Ni en parole ni en acte atari yaba mu bikorwa mu byiyumviro durant mu bikorwa ngo yarababajwe imyaka myinshi cyane vécu une vie ko yagize ubuzima de victoire. bw'intsinzi A-t-elle maze frères de l'alliance appelés de grâce ku buryo lui ont dit abene data bo bitiriwe ubuntu baravuga ngo ibyo ntibishoboka. Uwo mugabo beaucoup d'années nyuma y'imyaka myinshi cyane yashinze intahe de ne pas avoir péché ni en ati sinigeze nkora icaha mu mvugo mu kwiyumvira no mu bikorwa, que il était ariko nubwo si saint naho yari uwera même devant Dieu dans son cœur. n'imbere y'Imana mu mutima wiwe, ariko nubwo biri uko Il n'a pas appris le ABC de la foi. ntiyigeze yiga ABC y'uwizeye. Mbega mwene data Branamu ntiyabivuze mu buryo butomoye ngo urashobora gukizwa utarezwa, ukezwa D'être rempli. utaruzuzwa mpemu yera. Ariko Si tout cela nimba ibyo byose trouve sa place et birose ikibanza bikarorana bikaronka ikibanza mu buzima bwacu bw'abizera, aho rero nous avons ce que Dieu tuba dufise ibyo Imana yagombye ko turonka mu mwuzuzo wabyo. Rero ce ne sont pas des modèles terrestres si uburero bw'isi, qui nous sont présentés devant nos yeux si ubwo twerekwa imbere y'amaso yacu, que Dieu utilise. aho hantu Imana ikoresha abo Imana yahezagiye. Twibaze kuri benshi Vraiment by'ukuri béni de Dieu. bahezagiwe n'Imana, Mais ariko le temps n'était pas encore igihe là. nticari bwashike Il vivait avec Dieu. babana n'Imana, bagendana n'Imana, ariko Les jours iminsi la restauration de toutes choses yo kugarurirwa byose et de la visitation divine. no kugenderwa n'Imana ntiyari bwashike. La dernière génération, Urunganwe rwa nyuma, l'âge prophétique, l'époque urunganwe rw'ubuvugishwa ku bw'ishengero ntigwari bwashike. Rero il servait le Seigneur bakorera umwami selon la lumière nk'uko umuco wa et la buri clarté. n'umuco bari bafise. Uno munsi Les choses ibintu peu différentes. biratandukanye. Nous ne vivons pas dans Ntitubayeho mu minsi y'abagororozi dans canke les âges qui mu ont suivi. mu bihe byakurikiye iyo minsi, mu binjana byakurikiye. Oya, turi ku mpera z'ibihe by'ubuntu, l'Église aho ishengero ry'Imana nzima revient dans l'état originel. rigaruka Comment revenir dans l'état originel? nk'uko ryari rimeze ku ntango, Dans où l'enseignement de l'apôtre, aho inyigisho z'intumwa, aho gutangaza ijambo ry'Imana, aho ibikorwa by'ijambo ry'Imana uno munsi nibyo byonyine bigomba kwiganza nk'uko byari bimeze mu ishengero ry'intango. Iryo ni ryo tandukaniro. nous jugeons Ntiduca urubanza ku bw'abo bagabo, ntitubacira urubanza, oya, et imputons pas cela kandi aux hommes. ntitubiharura ku bantu. Ariko uno munsi ubu Le Seigneur Umwami laisse dire à tous arabwira umuntu uwo ari we wese ati igihe qui c'ubu ont passé et que ce jour dans lequel nous sommes igihe c'ubujiji caraherenganye. Ubu turi mu gihe Imana yakoze ngo ituzanire umuco wose ku bintu byose bya Bibiliya ku bw'ubuntu bw'Imana. pour cela Ku bw'ivyo aussi cette question ico kibazo naco nyene hano, déjà, par cela cette question déjà ici est déjà ico répondue. kibazo kimaze kwishurwa ngo ukwizera kuza kuvuye mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buza buvuye mu ijambo ry'Imana. Il n'y a pas
un seul et unique verset biblique qui nous dirait nta murongo n'umwe wo muri bibiliya wotubwira yuko que des enfants abana apportés au Seigneur et qui les a bazanywe ku mwami aca arababatiza. Oya, bazanywe ku mwami ngo abahezagire, atari kubabatiza. Natwe uno munsi turabikora ibyo nyene. Abana turabazanira umwami, abana bacu turabazanira umwami ngo abahezagire, ariko hanyuma birakwiye ko ijambo baribwirwa, baritangarizwa, maze ubwabo bagafata ingingo ku bwa Yesu Kristo, maze bakakira umucunguzi wabo, bagakurikira intambwe yo mu mubatizo w'amazi nk'uko twabisomye ngo uwizera akabatizwa azokizwa. Bibiliya ntivuga abapare, birababaje, ariko abantu ntibumve yuko aribo turiko turavuga iyo tuvuga bino bintu, ariko tubivuga n'umubabaro mu bugingo bwacu. Riteri yanditse ikindi gitabo ku mpera y'ishengero ryo muri buja bwa Babuloni. Nitwizere yuko impera y'ubuja bwa Babuloni yamaze gushika, aho rero reka twizere yuko ibintu byose, umuntu wese yumva umuhamagaro w'Imana aca asohoka akava muri ubwo buja bwo muri Babuloni, maze akaca aja ku isi y'ijambo ry'Imana, kuko umwami ntahindura ijambo ryiwe, aguma uko yari ari mu byo yavuze. Mu byakozwe n'intumwa turafise inyigisho nyinshi cyane n'ibintu twahawe. Mu gice cya 19 ku murongo wa 5 turasoma inkuru za Pawulo i Efeso, igihe yari amaze guhura na ba bantu bamwe bari bamaze kubatizwa mu mubatizo wa Yohana Umubatizi. Byakozwe n'intumwa 19:5-6. Babyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera abazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Amen. Abo bantu bari bamaze kubatizwa n'ujya muntu nyene wabatije umwami Yesu Kristo umucunguzi wacu, wabatije Yesu Kristo muri Yorodani. Ujya mugabo nyene yari yabatije bano bigishwa 12. Twese rero twosha tuvuga tuti mukundwa Pawulo, reka genda kwemeze yuko twe tumaze kuba hariya twabatijwe na wa muntu nyene umwe yabatiza umwami ubwiwe. Pawulo, mbega Pawulo aho uragomba kuvuga yuko uwo ujya mubatizo atacumaze? Ujya mubatizo wemewe n'umwami, mbega twe ntitwemera? Mbega twebwe ntufise? Oya, si bihari. Pawulo yatangaje ubutumwa bw'agakiza bw'Imana yacu, aravuga ati Yohana yabatiza umubatizo wo kwihana, abwira ubwoko ngo bizere uzoza inyuma yiwe, ni ukuvuga Yesu. Ariko ubu rero mutegeza kubatizwa kubwo imbabazi z'ivyaha byabo. Imbabazi ntituzakira mu mazi. Oya, hari ibintu abantu babyakiriye nabi. Imbabazi z'ivyaha byabaye kubwo amaraso y'umwagazi ku musaraba Golgota yasesetse. Amen. Ariko nk'ukwemeza uko kwizera kwacu yuko dufise twemeye izo mbabazi z'ivyaha byacu, aho rero tuca twemera tukabatizwa nk'intambwe yo kwizera no kumvira.
tukabikorera mu nyonga umwami. Ibi bigomba gutomogwa, le pardon des péchés, si imbabazi z'ibyaha kubwo umubatizo w'amazi, ariko imbabazi z'ibyaha ni kubwo amaraso y'umwagazi yasesetse, kandi abo bose bakiriye imbabazi z'ibyaha byabo bakavyemera bakagira ubwo bushizi bw'amanga, bemera kubatizwa, bakagaragaza yuko ibyaha byabo byahariwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mbega ubwo biratomoye? l'amen n'était pas assez. Amina ntiyari ihagije. La prochaine fois, Ikindi gihe je vais vous prendre avec vous. nzobatwara muri Afurika, Si vous payez vous-même votre billet. ariko mwebwe nimwariha mwebwe ubwanyu itike. Mais bien aimé, Ariko bakundwa, kuri jewe tout cela, ibyo byose vérité. ni ukuri kwa Bibiliya kw'igiciro. Dans l'eau, il n'y a pas de puissance. Mu mazi nta bubasha buriyo bwo guharira, ububasha bw'imbabazi buri mu maraso. Mu maraso niho hari ubuzima bw'Imana, kandi ubwo buzima bw'Imana bwamaze guseseka kuri bwacu kugira ngo twakire ubuzima bw'Imana ubwayo. Ariko ukumvira kurakenewe hano, kuko ukutumvira ni nk'icyaha De la sorcellerie. c'ubupfumu. Là, nous revenons à ce point Aho tuza tuza kuri qui est décrit dans l'Apocalypse. cya kintu kivugwa muri ibyahishuriwe Yohana, Ce grand conseil mu gihe ijya nama mpuzamakungu y'amashengero qui, avec sa coupe de hamwe n'igikombe cyabo c'ubusambanyi, a saoulé le monde entier, même les rois. bononye isi yose, n'abami bose banywereye kuri iki gikombe, Ils ont perdu le sens. batakaje inyumviro, ntibakiza inzira y'Imana. Celui qui veut Umuntu akeneye arashobora kubandanya kunywa kuri ya vino y'i Roma, ariko rero agaca nimuce mureke rero igikombe c'agakiza mureke. Ntawe ushobora kunywa kuri ibyo bikombe bibiri, mwanywe ku gikombe c'i Roma anywe no ku gikombe c'agakiza. Oya, ntibishoboke. Bo mwebwe bantu banje, nimusohoke, nimuve hagati yabo, nimwitandukanye, nimukore ku gihumanye. Aho rero nzobakira, nzobemera, muzombera abahungu n'abakobwa. Amen. je serai votre Dieu. Nzoba Imana yanyu. Si quelqu'un pense Nimba hari umuntu yiyumvira que c'est du fanatique, yuko ari ubutambirakiza, oya, bisobanura yuko Imana nayo ari intambirakiza, kuko atari umuntu, ariko ni umwami ubwiwe yabivuze. je ne veux même pas continuer Singomba no kubandanya à parler de ce sujet. kuvuga kuri ico cigwa. C'est assez clair. Biratomoye neza, ibyavuzwe byose birakwiye. Assez dit, c'est assez clair. Et il y a assez de choses qui ont été écrites sur Hari ce ibintu sujet. byinshi banditse kuri ico cigwa, Celui qu'on doit encore ariko supplier umuntu de faire, ugomba gusubira Seigneur, nous kwinginga gukora ico umwami adutegeka gukora. Sinzi rero yuko mbega ivyamwa bimaze kuba vyareze. Oya, reka tureke ibintu tubirekera Imana gushikaho umuntu wese yemezwa n'Imana n'ijambo ryayo na mpwemu w'Imana. Amen. Ariko nimba mugifise intambara indani mu muntu, reka tubahanure, turagomba ko mugira ubutabazi bw'Imana, muhamagagwe ngo musohoke mu bintu byose bitari bya Bibiliya, maze mushobore kwemera kwezwa mu ijambo ry'ukuri, mwezwe n'ijambo ry'ukuri. Hano hantu dushobore kubwira umuntu wese atarabatizwa mu buryo bwa Bibiliya ngo yibizwe inshuro imwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ko uno munsi ashobora kumenya yuko bihambaye ari nkenerwa, kandi muri bo hasohore ibyo twasomye mu byakozwe n'intumwa 2:41, ngo abo bose bemeye ijambo ryiwe baremeye kubatizwa. Utaryemeye nawe ntakeneye kwemera kubatizwa, arashobora kwibandaniriza mu nzira ziwe. Ariko
dans la crainte de Dieu, umuntu mu gutinya imana la parole de Dieu, yemeye akakira ijambo ry'imana, aho rero mpwemu w'imana azomwemeza, et il se laissera baptiser. azokwemera kubatizwa nk'uko bibiliya ivuga. Umubatizo, ugushyira mu ngiro umubatizo turabikora hano nk'uko intumwa zabikoze mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Uko niko tubatiza hano, kuko iryo zina niryo ryaducunguye, niryo zina ry'isezerano ry'Imana umwami uhoraho Imana mu isezerano rishasha, nk'uko Yahwe yari izina ry'isezerano ry'umwami Imana mu isezerano rya kera, maze Yesu akaba yavuze ati mubabatize mu izina rimwe, atari mu matazirano. ntushobora kwiyita amatazirano, noba umuvugabutumwa papa, nkaba ariko izina ry'iwanje ni izina rya data, ni rya sokuru Frank. Yesu yavuze ngo nabamenyesheje izina ryawe, nabahishura izina ryawe, ubazigamire mu izina ryawe, mu izina iryo wampaye data, ubeze izina ryawe ryezwe. Yesu Emmanuel, Imana hamwe natwe. Haleluya. Mwotangara abo bose bavuye i Roma bazigamye mu mifuko yabo bwa butatu. hari hahise amayinga nariko nja abijanja Lagos, twari twicaye turi abantu batatu mu ndege ku murongo umwe, nawe nicaye hafi y'akayira. Jesse nari nzi ugenda, haje umugabo umwe akora muri ONU, yavuga icyongereza, umugore nawe yari wo muri Lagos. Nsohora Bibiliya yanje ntangura kuyisoma, maze buno nyene acarambaza wa mugore ati mbega uri umukristo? Ntego. Acaravuga ati na jewe. Aho rero birabandanya, ndavuga nti ego, biranezereye, ndanezerewe. Aravuga ati ego, ati jewe ndi mu ishengero y'abakerubi n'abaserafi. Ibyo rero bice birankangura, ndavuga nti ndindira gato mushiki wanje, ko nabaye kenshi Lagos. Nabonye abahanuzi bambaye mu mpuzu zera ku kiyaga bagendagenda, bagahindurana mu gitondo ku mugoroba. Nabonyeho na Yerusalemu nsha, nabonye amashengero menshi. Ndavuga nti iryo rero ni rishasha rero kuri jewe. Aravuga ati mbega wari bwumve umuhanuzi wacu n'intumwa 12 n'abamarayika 12? Ndavuga ntoya. Ati mbwa Jesse ntibinezere, turabandanya kuvuga. Maze ndavuga nti mushiki wanje, reka ndakubaza ikintu kimwe, numbwira mubatiza gute? Ati turabatiza gatatu, turabatizaga inshuro zitatu mu izina rya data rimwe, tugaca umuntu tukamukura mu mazi, maze tukasubira tukamwibiza mu izina ry'umwana. Iryo ni isengero ry'abaserube n'abaserafe. Yego. Ndavuga nti mugabo iryo si ishengero rya Yesu Kristo. Aho rero turatangura yo kuvuga ibintu bikaze. Murabona bose bavuye i Roma, ariko ils ont succombé à des faux prophètes qui les ont reconduits dans une prison et les tiennent en otage. Babaye inyegu z'abanyabinyoma babafashe mpiri, ariko izina ry'umwami nirishimwe kubw'ukuri kw'Imana. Kumbure ico ni ikintu turatashobora twebwe kwiyegurira, ariko twebwe nukuri twahawe n'Imana. Dukora iki n'ivyo?
hagati mu butumwa bwiza hari umwene data yariko yayuza oya ntubikore iyo wumva ijambo ry'Imana ibintu byose bigomba kurangira aha ni Imana ivugana natwe igomba kutwemeza yuko abantu bose bumva ijambo ry'iwe bategezwa kubyakira mu mitima yabo ibyo atubwiye. Murabizi kangahe mbega igihe kizoshika kuryari turabizi, mbega tuzoronka ayandi mahirwe yo kumva ijambo ry'Imana ntavyo nzi. Ndizera yuko tuzoronka ayandi mahirwe, ariko hari igihe kimwe ibintu bizohera. Byaratanguye kandi bizogira impera. Uno munsi umuntu wese atahure yuko hari umwami umwe, ukwizera kumwe, kandi umubatizo umwe wonyene ufise agaciro. Ni ukuvuga umubatizo w'abantu iyo bamaze kwizera umwami bakakira agakiza kabo, ubwo nibwo bumwe. Umubatizo umwe, umwami umwe, n'ukwizera kumwe. Ibyo bintu bitatu birajana. Kubera iki twotegerezwa kugira isoni ry'umwami, kugira isoni ry'izina ry'umwami ridusobanurira ibintu byinshi cyane. Nta rindi zina ririho ryahawe abantu munsi y'ijuru kugira ngo bakirizwemwo iruhande y'izina ry'umwami Yesu. Amina. Kugira ngo bose bakizwe, ngo uzomwite Yesu, kuko niwe azokiza ubwoko bwiwe akabukura mu byaha. Nihashimwe izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibyo birakwiye. Turasaba bose abantu bagikekeranya bashobore kuza tuvugane, maze tubasenge. Ntihagire umuntu n'umwe yoguma yosigara. Ariko nimba wafashe ingingo yo kubandanya wiyumvira ntacyo dushobora gukora. Turasenga kugira ngo umwami, turizera yuko umwami azogira inzira yiwe. Namwe turabasengera twese hamwe duhaguruke kubw'amasengesho. Kumbure turashobora kuririmba aka karirimbo ngo uko ndi kose atana kimwe mfise muri jewe. Mwagazi w'Imana, ndaje. Mbega nobaza ko uwo wese agomba kwemera kubatizwa aze ubu imbere. Turaririmba kandi ako karimbo kagufi irindi rimwe. Ndaje ataco nzanye kiretse amaraso yawe yasesetse ku bwanje, n'ijwi ryawe rimpamagara. Wewe mwagazi w'Imana, ndaje. Data wo mu ijuru, turagushimira ko ugihamagara kuri wewe abantu muri bino bihe vya nyuma, muri ano masaha ya nyuma. Uri wa wundi arondera abiwe akabahamagara, maze bakumva ijwi ryawe bakagukurikira. Mwami, ndagusaba ugira ubuntu bwawe, na cane cane kuri aba bantu bakiri bato, bashobore kugendana nawe muri ino misi ya nyuma,
ce temps difficile. no muri kino gihe kigoye Tu leur accorderas ta grâce. uze kubagira ubuntu bwawe uze kuba kumwe nabo mwami C'est ma prière pour niryo vous, sengesho ryaje kuri bo mwami ceux no kuri abo bose uno munsi osent le pas du baptême. bo bashobora kugira intambwe y'umubatizo ubahezagire ubihishurire nka wa wundi nyene C'était depuis dès le commencement. uko wari uri ejo ariko kiri n'uno munsi izina ryawe rihabwa ibyubahiro ku bw'ibyo n'amashimwe no gusengwa Accorde maintenant ta grâce, Seigneur. gira ubuntu bwawe mwami muri kano kanya turabigusavye mu izina ryera rya yesu Amen. amen amen Amen. amen